go down iki muntu ubushatse gusigura kubwira umukobwa amanuke hasi fresh ntubitahura none ndakubwiye ngo manuke uriko urataha ntubitahura go down rero n'indirimbo ushobora kubwira niyo nko muri party nkuko canke muri boîte ushobora kuvuza nk'abantu bariko baratamba kamanuka bagatamba neza umukunzi wabo canke n'umugenzi wawe nkuko unyisi ihene nangorane ntiwobukose ntiwo abatwa nka bose bifuza ko ndaguta ariko kugukunda byo nyaruka bendova lewize game over nyaruka kwisava nagohanje kasaba pakubaye ngaba hanyuma afise indi ndirimbo shasha niko ndakora mu misi abo ba video vixen bakomeza babona nabo dukora. Salut la famille, j'espère que vous allez bien. Meze neza ku ruhande rwanda ndashima Imana namwe se mudukurikirana ndabaramukijaho muri hose nizere ko meze neza je meze neza ego hama nkuko mubizi namanazanye ibintu byinshi bitandukanye abantu banshi batandukanye no musi rero n'umuntu bwa mbere dukoranye hari bamuzi n'abatamuzi mugabo ndamuramutsa abaramutse nawe nyene ashobore kubidondora ndabaramukije. Komera amahoro ni sawa? Ni sawa nawe? Turakomeye. Amazina widondore kuba ko baradukurikirana? Ntuzi izina ryanje. Yavugishije umuntu utazi. Abariko baradukurikirana. Abariko barankurikirana bakitubona aho nyene muri Ndaha TV yaje. Aca bamenye wondi Sanibi. Sanibi ku mazina yiwe y'ukuri ninde? Ni ngoma tuvuga amazina y'ukureka. Niyo ndakubajije. Ni Sanibi. Amazina wahawe n'abavyeyi nayo nyene yareka kuza ndakubwira Sanibi subesh ni Sanibi nyene izina ry'ikirundi icyo kibazo abantu bakunze kukimbaza beshi ngo witwa nde ni Sanibi amazina y'abavyeyi baguhaye ni Sanibi bagaharira aho usanga witwa uruzina rumwe mbo izina rya mbere ni Sanibi nyene irya kabiri naryo ni rindi zina riri mu kirundi ni ntezijyayo bisigura yuko ninde Sanibi atajya ufise iryo ni ry'ubuhizi Sanibi ni iryo nyene Sanibi ni iryo muvyeyi yamuhaye biragoye kugira ngo mubyemere singomba tuzanye karanga muntu dushire ngaha tubereka abantu bose bari kubadukurikirana kumenye yuko ari Sanibi izina rya kabiri ni ntezijyayo abavyemera batavyemera nabyo nawe turabigenza gute. Umwidondoro ukwiriye wa Sanibi ninde ari ngaha nkande ushaka inonoye nko muririmbyi namaze kuvuga yuko ndi Sanibi izina rya kabiri naryo ni ntezijyayo bo nkora umuziki hari n'ibindi bintu nkora bibaza n'ibyo hari ibindi none novuga ndetse niba ari ibindi wobunziho nabyo nakuzi kumva nanje ngaha kukubaza sawa nibyo nyene n'abariko baradukurikirana bamenya yuko nkora umuziki hanyuma ibindi nabyo no bankora inyuma bo nibyo ntashobora kuvuga ngaha canke ibyo ari nka business nkoko. Sanibi yatangwe gukora umuziki ryari ugati nahereye muri iki gihe canke umuziki wari impano yanje kuva kera nagenda developer buhoro buhoro none ubunyamakuru bwa nawe ubunyamakuru yari impano yawe yego je nivyo nigira kugira ubunyamakuru none nyanje mvuze ko nkora umuziki ariyo mpano yanje none norenza hiki nakubaza ati byatanguye mu mwaka wa ryari canke natanguye kubibona hema ko ari umuziki ko ari impano yanje uyu mwaka uyu n'uyu byagenzwe duhe historique nkaho ariko baragukurikirana batari bakubuza mbo abo batari bahanzi rero nababwire ko natanguye umuziki mu bihumbi 2000 umuziki wa mbere natanguye mu 2015 nkoko inyuma yaho naho hari izindi ndimo nka 5 no narakoze ariko ntizabashije kumenyekana ngo zije ahabona urumva ariko muziki wa mbere natangwe gukora mu 2015 kugeza no uriko avuga yuko ati indirimbo zitabashije kumenyekana ushatse kuvuga yuko apa izo zitabashije kumenyekana yuko hari izindi zamenyekana nk'izahe mbo zamenyekanye hariho unama hariho ntukoreko hariho tenda mema hariho go down igezweho ubonaho hariho n'izindi zigira zize ndibaza mu izo zine abariko baradukurikirana baba bazize izitamenyekanye nazo ntidushaka kugira ngo tuzivuge azo bari nka 5 nkuko so bibaye imikunda tukazinonosora zikamera neza kuko haba hari igituma cyatumye tutazishira habona
turashobora kuzishira abona abantu bakazozimenya. Sanabi arafise management. Management ntiwoyibura none wo kwikorana none ntibishoboka. Burya management ni iki wewe? Umvishe management bagufata mu mugongo abo mukorana nuvuga gute gufashanya ibikoko mukorana. So abantu dukorana ntibashobora kubura, sinshobora kwikorana ndi umwe, abo dukorana bariho turafashanya tugakorana. Kandi abashimira cyane gose bariyizi niba bari ko badukurikirana komeze bamfashe ni sawa. Makuru mfise no ko Sanabi ataba mu Burundi. Nibyo sibyo? Simba mu Burundi, twahuriye mu Burundi. Kuba twarahuriye Sanabi papa nakuzura kompleka ibintu ngandi ko ndakubaza. Uravyumva? Kuba twahuriye nje bisigo nka jewe urashobora kumbwira ati par exemple ati jewe turahuriye tuvuge nko mu Gihosha. Uravyumva? Mugabo nkakubwira ati birumvikana yuko bakavuga ati Katya turazi ko Katya ataba mu Gihosha. Ushobora kuba bimaze ati yego je simba mu Gihosha mba hana. Bo twahuriye nga mu Burundi mangaha nyene mu Burundi. Ndibaza nabindi norenza mbangaha nyene. Yuko Sanabi baba muri leta zunze ubumwe za Amerika. Ndabeshi sivyo nibyo. Bo aho naho nahantu umuntu ashobora gutembera ikarondera umukati cyangwa ikarondera kuntu yo kwibeshaho. Ibyo ndibaza yuko uwari wese ashobora kubikora. So ntibishigura yuko no bantabanga mbanga hanyuma hajya handi naho njayo mu buryo bwo kurondera ukuntu no kwibeshaho. Ubu nta mega mufise gubayo hoho umaze igihe kingana gute ino? Mezi 3 araheze mbanga n'ayandi kandi azohera kandi n'ayandi canke nibaramuka bumvise ntari ngaha nzoba nagiye gushaka utuntu two kurya canke kurondera ukuntu no kwibeshaho nk'abandi. Sawa, tugiye kuvyerekeye umuziki wa Sanabi. Umuntu agize recherche muri YouTube akaraba Sanabi afise ama featuring gusa kubera iki? Mbo icyo kibazo rero ni sawa kubukimbagije kuko barakunze kukimbaza cyane. So kuba mfise featuring nyinshi rero no kubera ko mbo urabona yuko hariho indirimbo ufise wamaze kubika ahantu muri studio nkuko uravuga ati none bigende gute ndazireke nkurizi wanje ndi umwe canke mbanze sohore featuring nakoze kubera yuko indirimbo barabanje gufatanya n'ubundi muntu ni indirimbo uba warasizeho umwanya munini cyane gose ukaca usanga wasizeho n'amahera menshi nkuko cyangwa ukaca usanga bagufashije nkuko kuko nimba yaragufashije ntibisigura yuko ejo azongera akagufasha ashobora kuba yagufashije ubwo nyene bigasaba yuko muyisohora n'ingoga mu ndwi zibiri canke mu kwezi nyene arafu ni wateba naho uzoca usanga yahinduye mind yiwe yazihinduye ukaca usanga ibintu biragoranye kugira ngo indirimbo isohoke. So navuze ati reka nsohore izo featuring ndazisohore cyane ariko indirimbo ndi umwe ni nyinshi kandi ndizera yuko iyindi izokurikira nzoba ndi umwe nziza cyane gose ndizera yuko bazoyikunda. Ibyo bidasigura mugabo yuko Sanabi ari nk'inyishu yo bitomoye bari karaduha kuko tugerageje kubiraba ama featuring yawe arabariza abantu nubwo gute bubatse izina koko nta muntu uvuga yuko sindiko ndashaka gushira hasi abandi mumbabari mugabo tugerageje kuraba featuring yawe niza abantu nyene ubona yuko bamaze gutera intambwe kubera iki? Mbo iyo uri kurakora rero ndibaza yuko nawe utabushaka gukorana n'abantu atakintu bazi canke abantu bagitangura ni sawa gukorana n'abantu bagitangura ariko mu gihe nawe ugitangura ni wabona yuko ari ngombwa canke uhawe iyo favor canke ukavuga bakavuga ati dushaka kugufasha nawe utera imbere ukabona nk'umuntu legend araje akubwira ati ndaje kugufasha bivanye n'ukuntu ushoboye ndaguhaye featuring none wowe yankavuze ati reka dufashanye ubu byanka none ubu ubonye nk'umunyamakuru amaze kugera kure akavuga ati nshaka yuko ndagukoresha uwo mwankira none ushobora kumwankira uremera yuko mukorana kugira nawe ugira iki utera imbere ucuvuga ati aho kugira nzo kwikorane njewe shaka nkomeze dukorane hanyuma mu nyuma nanje nzo kwikorana. Bisigura ko bajya aba legend mwakoranye babigusabye atari babibasabye? Birashoboka rimwe na rimwe barashobora kubigusaba bivanye na mood muhuyemo. Murakunze guhura nko muri studio cyangwa mugahura amaso ku maso kama freestyle akayikunda cyangwa ukamwereka ingoma wakoze akayikunda avuga ati ndashaka nshiremo iveze ngaha
canke ndashaka ndagufashe. Ibyo birabaho, ni ibintu nawe uzokwibonera nawe niwaba ukora umuziki cyangwa abadukurikirana bakora umuziki bazobyibonera. Urumva nawe ukora ubuntu by'ubunyamakuru uzobyibona, uzohura n'umuntu akora ubunyamakuru nk'ibyo by'iwaba akubwira ati nshaka dukorane dufashanye mu ubu buryo bw'iwanyu nyene kugira ngo mutere imbere mwese, bikagutangaza nawe igituma bikubajije kandi ari umuntu amaze kugera kure. Ya nuko nyene bimeze. Ikindi kibazo ndafise ikibazo c'uko ufise YouTube zibiri. Sanibi watubwiye kuri umuririmbyi, mugabo ntiwigeze utubwira kuri umukomedi. Hariho ama video abiri ndibaza ari kuri YouTube mbona uri kumwe na mama wawe, sinzi ko ari mama wawe byavuye canke bari mama yaba ari wo mwa mukinana gakina nkuko wo mwitira mama wawe. Kubera iki washimye kugira YouTube ya kabiri ho kubera kitari kiravansa kuko nabonye umengo warabihagaritse washigize izi video zibiri hamaze ndibaza nk'amezi nka 6 cyangwa 2. Ya ijya nayo ni nka vlog abantu bakora ibintu byo kuri YouTube barabitahura. Ni ibintu byo kuri YouTube bishobora kuba twokora ibintu ngaho utabizi. Ushobora gushira kamera hajya utabizi canke telefone yanje hajya. Hanyuma nkaguhenda ikintu runaka usa nabi nzakazi ibintu nk'ibyo kugira ndabe ukuntu byifatamo. Kwari kugira ndakurabe guza ukuntu biramutse bibaye mu buzima busanzwe ukuntu ushobora kumfata, ukuntu ushobora kunyishura. Ibyo n'ibintu bisanzwe ushobora gukorera n'umuntu wari we wese. So rero ibyo byabaye mu gihe hari hageze bijya bintu bya quarantine byo kuba abantu bari mu nzu kubera corona ibintu nk'ibyo. Mboca mbona ati okay nta bintu bya bintu nk'ibyo irungurira twica, ndiko ndarondera ibintu byo kugira entertain abandi bantu, kubanezereza baraba abandi bantu tutari kumwe tutari hafi nabo. So mbona ibintu nyene mfata isimu yanje canke kamera uyifise ugashira imbere hanyuma ukamubesha umuntu ibintu runaka. Sinzi ko warabonye video namubeshe ko nateye inda umukobwa ahantu fulani, numva. So kuba ari kugira ndabe ikiyumviro cy'umubyeyi wawe ukuntu ashobora kukubwira, aho umubyeyi ushobora kumubwira ati nateye inda umukobwa nkuko akubwira ati bwira ujya mukobwa yikuremo inda, uyumvire nkaho uri nk'umuntu w'umuhungu wocu bigenza gute? Ubona yuko yadekonye fona hari umubyeyi wawe. So ni ibintu tuba dukeneye natwe kugira ngo tumenye. So bijya n'ibintu bakunze kumbaza ariko sinabihagaritse ndacabibandanya ndashobora kubikora kandi. Dufatiye ku ndirimbo zawe turabona cyane cyane go down navuga ngo ariyo iri ala page muri kino gihe. Wewe nk'umuziki ukora muri intention ya par intention urumva icyo shaza kuvuga sinahura mu basi intkoso none kuseka nari kwajije ati ubufise ubugamije iki mu ndirimbo zawe ni cyane bwahe butumwa bushatse gushikiriza par go down. Reka ndakubaze kuri iyo go down nyene imaze imisi gisubije ngambe gisagara ca Bujumbura ramo kandi irya jambo ngo ni intkoso nibiki intention ko ndashaka kumenya igifaransa ariko raseka kandi ndikunda kubatsa. Urabona bari ko badukurikirana hava baseka bibaza ngo wazi ko nje nzi igifaransa kubarusha sigurira neza no l'intention urumva nico nyene ico ni cyahe ubushatse navuga gute birananiye kuvuga ni cyahe kintu ubugamije ni cyahe kintu kiba kivuye ku muti ni cyahe ubugamije gushaka gushikiriza ku bakunzi bawe. Mbo birumvikana yuko ushatse kubaza indirimbo icyo isigura ndibaza siko ubutumwa washatse gushikiriza abantu. Mbo go down urayumva cyumva go down uramenya ntubitahura go down nutazi Igiswahili ntayobegwa nandi no ego ntaco uvuze ngo go down jahasi ego no jahasi mugabo jahasi titre non umviriza titre na titre hamwe na nikirimo basi tuvuge icupa nikirimo sico kimwe kwagira icupa misi ya mesa n'ikintu kirimo indani oya ariko urabitahura nari nkanje n'umuntu w'umuhungu nkakubwira ati go down ntuci bitahura ivyo vy'umuhungu sivyo turimwo tuja muri wewe nisigura neza yose basukumviriza indirimbo yose. Go down ikimuntu ubushatse gusigura kubwira umukobwa amanuke hasi fresh ntubitahura none ndakubwiye ngo mano kuri kurata ntubitahura ahubwo badukurikira nabo barabitahura bavuga ati nutazi Igiswahili ntayobegwa nandiyo none ndiyo yokunani nkaje ntayonze
ngo nuko utazi igiswahili ndiyo yo kunanira ngo ntutahura ibyo nshatse kuvuga mvuze ndiyo kashaka kubyina go down rero ni indirimbo ushobora kumbwira niyo nko muri party nkuko canke muri boîte ushobora kuvuza nk'abantu bariko baratamba kamanuka bagatamba neza umukunzi wabo canke n'umugenzi wawe nkuko hariyo sinzi ko ari ubyita sinzi ko ari abandi hariyo namba ngo impene zo bintu nabibonye kuri Instagram yawe mengo hajya nisiyuno yawe namatazirano bimeze gute kuri nore unyisi ihene nangorane ntiwobukose ntiwobubesha kuba ihene ndi ihene genre kandi nawe ushobora kuba ihene utabizi ntabizi je ntacu ndiko ndakubaza we kubikwerekeye nakwemereye nje ndi ihene kandi ufise igituma niti ihene kubera iki washatse nawe wosanga uri ihene utabizi kubera iki washatse oya nashatse ko abantu banyemera ko ndi ihene kandi barayikunda nenda dakunda ihene none ihene iraryoshe ntiryoshe none ntabyo ntayo ndaje ntabyo nturajye ihene yo urabesha abakunzi baje bakumara amazi nababwira ko urafise ibyemezo nakabenzi ndi ingurube uri ingurube yasi ndi ingurube uri iki uri umuntu ariko none uramenyera yuko abantu benshi bakunze kwita ibikoko fulani bafise igituma ico gituma nco nyene ngishaka ubasigurira bariko badukurikirana nti jewe nka jewe basi ntuwiyita intare avuga ati jewe ndiyita intare kubera nkaze kubera numva yuko mfise ukurinda abantu bose mbona bashobora kuntinya ibiki nawe pa impene ubushatse ushaka ku nje rero sinshaka yuko bantinya je ndi ihene isanzwe ihene iryoshe fresh tubigezaho undi munsi nibiba ngombwa nzoshira hagaragara igituma ndi ihene ku bantu baba hanze hariyo ikintu cyuko bita ama réseaux sociaux social media ngari ko bavuga mu congereza ncomenyereye njeyo nuko nyene hama urumva bayita ama réseaux sociaux ndavuga nka Instagram yawe ntushikana na 1k yaba followers urumva yo barayihakinze canke niwe utitaho kubera kuvyerekeye umuririmbo hariyo n'ikintu cyitwa kwidandaza sinzi mwumva mu mwanya udafisa followers benshi na page yawe ya Facebook sikirenga vraiment bon sindabona abantuze mugabo barashaka kurara ibihumbi bingahe banga ntaco ntaro verified ntashaka ibihumbi bingahe miliyoni ntaco tangura umuziki wari ugitangura iyo myaka inga tugiye mu mwaka wa gatandatu ukora umuziki okay hariho kwa kundi ushobora kuba ugitangura hariho ugitangura kuko ntuburagira hajya ahantu ushaka kugenda so iyo myaka maze gutangura ntibisigura yuko ari iyo myaka batanguye kunyemereraho canke natanguye gufatishirizaho ariko aho maze kumugera ndashiba ibihumbi bingahe bimaze kunkurikirana birahagije sinzi ngo ushaka miliyoni zingana bangahe bafise miliyoni zingahe canke miliyoni abafollower ngaha mu Burundi nibandi hariho ko biri kose bandi vuga umwe basi oya nje ndumanya menyesha makuru nje ndiko ndakubaza rero iyo badahari nanje ndi mu upcoming ariho nyitangura nkafise ibihumbi bingahe bankurikirana ntibahagije kwene ati oya uvuze ngo ngo sinari bwatangure gufatisha kubwawe watanguye gufatisha ryari kuvuze yuko hari igihe utari bwatangure gufatisha kubwawe Sanibi yatanguye gufatisha mu Burundi ryari mu 2019 unama ntiyenzeho gato niho natanguye kuyikora unamura yize ntayonzi nyaruka benda baye yo ni go down abatwanka bose bipfuza ko ndaguta ariko kugukunda byo ndabimerita senyorita rukundo gwanje buri musura nduhura erega ndakubuze byo tuma niyahura oh my baby ntambira iyo ntuyize kwe ntayonzi frame ntayuzi sawa rero umva rero n'ikibazo je nasubije mu majambe bari nandayi je nize go down ni nyenteresa sawa nari nkaho Sanibi guhera mwaka wa 15 gushika mu mwaka w'ibihumbi 2021 nihe ubona umaze kuva mu byerekeye muziki nihe ubona umaze kuja cyane handi umuntu ashobora kuvuga ati ntashima aho Imana ibimaze kumugeza aho maze kugeza hose ndashima Imana yarakoze kandi ndashimira n'abadukurikirana bose namwe ndabashimira cyane gose aho maze kugira ndahashima cyane gose ndabashimira Imana ibahezagire nanje ndi kugerageza gushiramo ingufu office
nkomeze nkore kurushaho ngaha kandi ndizera yuko mu myaka 2 nzaba maze kugera kure uganda ko tusaba n'imbabazi ku makosa dukorera ayaye makosa abanyemenyesha amakuru reka nje nivuge jenyene ayaye makosa ubisubiramo neza neze rubanda rero ngo Sanivinga afise amakosa akorera abantu ya ducishirize ko kwanza ducishije ko go down ku batayizi kumbere ngabatwa nka bose bipfuza ko ndaguta ariko koko ndavyo ndabimerita reka iyo twireke nyaruka bendova lewize game over karibu kwesafa ndaguhanje kasava pa kubaye hengaba sivyo none twarabonye ikiganiro kuri televiziyo turi kuvuga izina muri piscine oya ushobora kuvuga umuntu ugasanga ntabyo yashatse urumva atanurushawe musabye ashobora kubyanka gute kandi ari umunyamenyesha makuru canke ari umuntu akora ibintu byo kuri TV online kuri YouTube nkuko ashobora kwanka gute biravana twese ntitwakira ibintu cakimwe tanza mahera ya promotion oya nta promotion oya nta promotion vraiment oya urumva video muri piscine harimwo queen video est-ce hari anye kubyo byo nabashe gukurikirana nuko mwari ko muragira ndazi sinzi numwe wagiye kuryoherwa sinzi yo bari mu migambi waburi mu migambi kurategura video nshasha y'indirimbo hari indirimbo zishasha byari okay video nshasha ntizobora ariko ibyo vuze byo muri piscine byo ntabyo nzi none singeso mbi z'abanyamakuru by'iwanyu none nizo zangeso ziwanyu zo kugenda mukavumbura abantu mutabajije umuntu nguri hehe uri kurakora iki ije nakuvumbuye none we wakoze neza Imana iguheza giye ni fresh gumukora neza hariyo ikiganiro duherutse kubona kuri televiziyo en ligne bagusanze hano muri piscine mu queen video iyo mu queen video ntihenze jya mu queen yararimo muri ya go down muri go down ntiyararimo nkuko turi kumwe nawe kabone ndi munyamakuru avuye hariya na kamera yiwe na twacha tubigenza ntibisa ntibisa oya ariko uramenya yuko utari muri go down nawe ariko nturi sindi muri go down mugabo muri kijya je ndiko ndakumviriza nakubwire Sanivi je ndiko ndakubwira kuri kijya gihe ujya mwakoranye hariya ati je ko asindi mu queen video je ndomenyesha amakuru naguhaye karo rero sinakubwiye ko mu video vixen cyangwa mu queen video ariko naguhaye karo rero biramutse bibaye uwundi umuntu akora nk'ibyo ukora agaturuka hajya na kamera twicaye hano nyene akaca atangura ibyo avuga ngo muye nakanaka bari mu bibi mugabo ni jewe ndiko ndakubwira ku byavuzwe sawa umviriza ibyo ndiko ndavuga njewe ibyavuzwe ntizo nakurike mugabo ariko naho byavuzwe ni wabyivugiye nje nabyo navuze gute sindenda kubisubira munanze nivyo nyene wavuze none nabana bikuye he bajije byo mu queen video nakubajije rero nakubwiye naguhaye akaro rero nuko nyene byagenze afu iyo ngeso mbi muyireke yo kuvumbura muvumbura abana wena ni fresh ni saba kubera kuramenyesha umuntu mukaganira ushaka ibintu bigende ku murongo byiza fresh wana mu muhamanota meza kabisa arashoboye akazi muze musigira comment nyinshi mu following kuri Instagram agufollowing cyane none wewe durabanza kwanza following wonyene ndabanza kufollowing oya ndabeshe wallahi sawa ndaza kukwereka inyuma ya kamera nitwa gute kapusi izina ryawe none tumva norivuga watajuze Jensen ndarize narivuze ntago ikiganiro ndarivuga nubundi ndacari none wumva nitwa pusi siko nitwa none basigura kuvuga izina ryiwawe Katia none Kati niki si Kati sikujya wewe sibijya bibazo ya bisibufisini sigura okay mukurangiza ikiganiro nkajambo kanyuma Sanibi umukomedia umuvloger umuririmbyi mu upcoming ndaguha amazina nga impene umuntu avuga amajambo menshi nawe ngo nteranye n'abantu nguvuga amajambo menshi arateramisha abantu nk'akajambo kanyuma rero ngo dushikiriza umuntu atazi igifaransa okay kandi ndakikorusha oya cyatuvuga igifaransa dukora ikiganiro mu gifaransa sawa tangura bazo maze mu gifaransa oya nako ndakubwira uvuga akajambo kanyuma ko tumaze gukora ikiganiro baduha amanota tuvuga igifaransa oya vuga ikiganiro vuga akajambo kanyuma Sanibi
tuvuge igifaransa none wewe uri kurambaza tuvuge igifaransa hanyuma ico bikupa bamaze kubyumva yuko wamaje igifaransa tuvuge igifaransa turaye kundusha basi tangura bombaze reka tweshanje amahoro reka tweshanje amahoro ushanda kubaza nyishu ntibibaho urambaza nje ndakwisha nuko atavyishoboye akajambo kanyuma rero sawa okay ndabashimiye cyane gose mwe muri ko muradukurikirana akandi ndagushimiye cyane gose unambabarire kuri bijya byaciyeho tu murabizi tuba turi bize tuba turiko turakora turiko turatigita nko kuri kuratigita ariko baradukurikirana barabizi ntari ku kazi mba niko ndarondera utundi tuntu ndiko ndakora duhanye rendezvous ibintu ntibicemo hari ibindi bintu mba niko ndakora ntibisigura yuko mba niko ndagayana ibintu nk'ibyo ari abantu bakunze kuvuga ati bari karagayana nk'uko kacu usanga bamfashe nabi gusaba imbabazi mbabarire fresh ibintu bigende neza hanyuma ndabashimiye cyane gose ariko baradukurikirana byonde subscribe canke s'abone nkuko mubivuga bakomeze basige comment munsi byagenze gute yandenganyije ariko arambaza ibyo nazi gifaransa nindakizi nje nawe sawa nibyo nabindi hanyuma bakomeze bakurikirane go down ikirakora neza hafi mu 50 nkuko turiko turakora neza hanyuma afise indi ndirimbo shacha niko ndakora mu misi abo ba video vixen bakomeza babona nawe dukorana mbashanjoyegwe n'abandi nganire n'abandi twicarane tuganire nkuko turiko turaganira ntibaze yuko ndi umuntu mubi ni nkuko nyene turi kumwe se sawa none hanyuma bakomeze supporting umuziki w'u Burundi komeze utera imbere ndetse nibyo nabindi bakomeze bakurikirane Sanibi vlog nzokomeza ndabahereza ibyo bashaka ndabanezeza ndi entertainer person that's it here we go let's get it okay ndabashimiye cyane mwese mwadukurikiranye nshimira na Sanibi tena rivuze bref baka warunze warunze ariko nta zina wavuze cyo wawe nta zina yavuze hari izina cyo wawe ugeze uvuga wari babwiye none erega rero nk'umuntu mushasha ashobora kuza kuraba ndahativuka cyo usanga nta zina cyo wawe ashaka kugukurikirana kuri Instagram witwa okay kuri Instagram yanje nitwa Katia umukunzi Facebook yanje Katia umukunzi birakwiriye ndibaza okay manda bashimiye abantu mwese mwadukurikiranye yego I say life is a struggle na kama huna mipango kichwani hata kidogo maisha takuangusha utajikuta ndani ya jango na wale ukuita jento na kukuangusha tena hawatarudia tena watajiuliza hivi kumbe rafiki ni adui ulikuwa we hujue ni wa Babylon snitches mitches witches body kind of weed sikupotezee muda jari kufanya kazi mapenzi weka pembeni maumivu sio wevu achana na upumbavu uvivu sio ulevi mpende Mungu wako tazama matendo yako sijukapikwa kibao mala pili ndo kilio vijana mkeni leo mwani achie abatwanka bose bifuza kunda guta aliko kugukunda byo nyaruka bendova there is a game over nyaruka kwisova nagohanje kasaba pakubaje ngava paheje ntabindi let's get it go down irikira ndagenda neza sawa nakoze rero ntabindi ndabashimiye mwese mwadukurikiranye kuri Ndaha TV shimiye na Sanibi yashoboye kubitaba ubutumire bwacu nizere ko n'ikindi kintu twagukenera uzotwitaba nangorane kwene umbabarire cyane gose nje nabigusabye cyane gose kwene nabako baradukurikirana bavyumva sukugara bya bintu by'abantu muzi by'abandi bakunze gukora njewe ndi humble boy that's it let's get it murakoze cyane gose okay ndabashimiye mwese mwadukurikiranye kuri Ndaha TV maze kubasezera kenshi mugabo urumva niko nyene byagenda ndabashimiye bandanye mukora subscribe canke s'abone kuri compte yacu kuri chaîne yacu ya YouTube ego mukore s'abone mu partager mu comment ego muzamudufashije hama asigaye tuzokurikira tuzosubira mu kiganiro cacu gikurikira imana ibane namwe peace